Kaze bakunzi ba KNT TV muganiro cyacu cy'inkino cy'uno munsi tubashikiriza amakuru avugwa ni wacu mu Burundi Primus League umunsi wa kane warakinywe mu mpera zino ndwi ku munsi wa gatanu ni Flambeau du Centre yakinye n'umugwa Bujumbura City ku kibuga Intwari twabwira ingene ukino gwagenze mu gice cya mbere cyarangiye igitsindo kimwe ku busa cya Bujumbura City turigarukako kuri mwanya nyene message ngoze kuri Kinari Dar es Salaam kuri Azam Complex Stadium n'umugwi wa hariya mu gihugu cya Niger Niamey US Niamey rero turashikiriza ingene ubwo rukino rwagenze nabwo nyene muri kino ganiro ndetse n'andi makuru tubabwira ingene Francine niyo saba yitwaye mu mahiganwa herukamwe hariya hanze y'igihugu tubabwira umugwi insoka y'igihugu wa volleyball w'abagabo n'uw'abagore ingene witwaye hariya mu Rwanda muri mu nkino zo ku mugabane wa Afrika n'andi makuru menshi rero tuza kubashikiriza muri kino kiganiro cyacu mu nkino zabaye mu mpera y'indwi wari umunsi wa kane wa Primus League aho rero inkino zabaye ku maganekerezo ya 17 18 ndetse na 19 hakaba ari inkino zibiri zizoba ku maganekerezo ya 23 ubwo nagoro kino gwa message ngo zina Le Croco Bumamuru na Olympique Star inkino rero ko zagenze nuko umugwi wa Bujumbura City watsinze Flambeau du Centre bitsindo bibiri kuri kimwe aho yaritsinda kimwe ku busa Vitalo mugihe ku munsi wa gatandatu kerekezo rya 18 kuri stade Gatwaro Kayanza United yakinye na Top Junior aho Kayanza United yanganije na Top Junior bitsindo bitatu ku bindi Burundi Sport Dynamique yaritsinda mu Atletico New Oil bitsindo bitatu kuri kimwe izindi nkino rero zabaye nuko nkino zabaye nuko umugwi wa Rukinzo waje gutsindwa n'umugwi wa Flambeau de l'Est bitsindo bibiri kuri kimwe Aigle Noir na itsinda Musongati ibitsindo bibiri kuri kimwe nyene uko imigwi rero isumbana ni Burundi Sport Dynamique ya ifisa amanota 9 Aigle Noir ifisa amanota 7 mu kibanza cya kabiri Bumamuru mu kibanza cya gatatu n'amanota 7 ikabifisa urukino tarakina mugena Aigle Noir ari uko hari urukino rw'ikiraraniro hari kubera bari bagize isanganya Vitaro ifisa amanota 7 Atletico New Oil amanota 7 Flambeau du Centre amanota 6 Royal amanota 6 Olympique Star amanota 6 Flambeau de l'Est amanota 6 Kayanza United amanota 6 mu kibanza c'10 Bujumbura City mu kibanza c'11 n'amanota 4 Musongati mu kibanza c'12 n'amanota 4 Message Ngozi mu kibanza c'13 n'amanota 3 n'inkino zibiri tarakina mu gihe Rukinzo nayo ifise amanota 2 n'urukino rumwe tarakina Top Junior ifise inota rimwe n'urukino rumwe itarakina Le Croco ifise ubusa n'urukino rumwe itarakina nuko rero byifashe mbwe rero twamenyesha ko imigwi ya Message Ngozi na Bumamuru rese ku Burundi mu nkino za CAF Message Ngozi muri Champions League nayo Bumamuru muri Confederation Cup iyo migwi yose yasezerewe kuko yatsinzwe ku nkino zo gusubiriza Message Ngozi bwa mbere yanganije kimwe ku kindi nayo Bumamuru inganya ubusa ku bundi ku kino rero gusubiriza hari ya bakina mu Diable Noir Bumamuru yatsinzwe igitsindo kimwe ku busa nayo mu Message Ngozi ukina na US Gendarmerie wo muri Niger ukaba watsinzwe igitsindo kimwe nawo nyene ku busa birangira rero iyo migwi yo shitaje Ico rero nicyo abantu batari bake babandanya bavuga ko n'imigwi yani wacu mu Burundi itahakiri kare benshi bagira bati mbega bigenda gute nitegura ridakwiye canke ni kubera ko abakinyi bacu badafashwe neza rero ni ibintu bimwe n'ibindi rero biza biracamwo byononera yani wacu Tugweka amakuru y'umupira w'amaguru n'abakinyi bakina mu makungu b'abarundi ngene bitwaye mu mpera zino ndwi nuko rero mu gihugu cya Turkiya umugwi wa Istanbul Basaksehir akinamwo umukinyi Yusuf Nyange ndayishimiye wakinye rero na Fenerbahce batsinda ibitsindo bibiri ku busa n'umugwi wa Istanbul Basaksehir aho Yusuf Nyange ndayishimiye rero yakinye iminota yose y'ubwo rukino no mukinyi akaba ari umukinyi w'inyuma mu defenseur mgerero abandanye yitwara neza no mu ntamba mu rugamba mu nkino zeruka yagiye yitwara neza cyane Malatya Sport nayo irimwo Jospin Shimirimana ariko ndizeye bakinye na Malatya bakinye na Karagumruk
batsindwa rero ibitsindo 4-3. Jospin Nshimirimana yinjiye ku munota 46 w'urukino atsindwa nako ahabwa ikarata itukura ku munota 62. Eric Ndizeye wewe ntiyashoboye kwinjira muri urwo rukino. Nayo muri Arabia Saoudite umugwi wa Al Tawoun ukinamwo Cedric Amis watsinzwe na Al Khayd ibitsindo 5-3. Cedric Amis akina urwo rukino rwose. Mugihe rero ariya muri Sweden naho Østed Sad ukinamwo Marco Weimers washoboye gutsinda Elfsborg ibitsindo 3-1. Marco Weimers yinjiye ku munota 76 mbere acatanga ni pass iva mu gitsindo ku munota 80. Nuko rero vyifashe nayo Mohamed Amis ya muri Rakos yinjiye mu kibuga ku munota 46 mu rukino umugwi wiwe wa Rakos batsinze AZ ibitsindo 3-2. Mumva ko abakinyi b'abarundi bakina kujya yamaze bandanya bitwara neza cyane. Nuko kandi rero mu makuru tuvuga hano iwacu nuko nkino za basketball nazo zabaye. Muri basketball habaye higanwa ryo gusezera abanyeshure. Higanwa rero ryabaye finale yaberera kuri departement Urunani rukina na New Star, aho Urunani rero rwashoboye gutsinda ku manota 68 ku 67 ya New Star. Urukino rutari bworoshe na buke ndetse abantu benshi rero bagira bati no mu Urunani ninda zo ushobora zo wihanga ko ugize imisi vyitwaramwo neza. Mu gihe wagira abakinyi bakomoka hirya no hino harimwo bano ba Etienne b'Abaganda ndetse n'abandi. Muri volleyball naho hari Igitega hari kuba inkino za finale ariko ntivyakunze ko ziba kubera imvura yabaye nyinshi. Inkino ni finale y'igikombe cyicu umukuru w'igihugu nyene cyohera umukuru w'igihugu yari yazitavye ndetse nurongoye volleyball ku mugabane wa Afrika umunyamaroc hano bari bazitabiriye rero ariko nizashoboye kurangira zosha zikinwa ku wundi munsi kuri ndi sango. Nuko rero byari byifashe mugihe kandi habaye n'inkino nako gusiganwa ku makinga kubigeme bariko arondera abazokwitabira higanwa byo ku mugabane wa Afrika rizobera hano iwacu mu Burundi. Iryo higanwa rero rikazobera hano ku mugabane wa Afrika. Abigeme rero bashoboye bazoshobora kwitabira iryo higanwa n'uwitwa Emmanuel Rukundo w'imyaka 17 akomoka hariya mu Kayanza ariwe yabaye wa mbere ndetse akaba yasize n'uwa kabiri minota 9 yose. Mugihe rero ibirometero hano hafi 3000 na kilometero 3000 yabikoze mu minota 44 n'amasegonda 13. Ubona ko aruko rero vyifashe. Mugihe rero kandi Emmanuel Rukundo atangaza benshi mu gihe ari umwaka wa mbere agiye mu mahiganwa yo gusigana ku makinga. Nuko rero vyifashe nuko rero biri higanwa kaba ryari gitabiriwe n'abanyonzi bagicika kuri 14 bava mu migwi 5 y'Igihanga, Ngozi, mugwi w'Ibujumbura n'umugwi East African Cyclist hariya Nyanzarake. Tukamenyesha rero ko izo nkino zo ku mugabane wa Afrika zobera mu Burundi ariko igenekerezo rya 14 n'irya 20 ukwezi kw'icumi ari zobera hano iwacu mu Burundi. Nuko rero duce ku makuru avugwa ku mugabane wa Burayi. Ku mugabane wa Burayi rero ariko avugwa amakuru atari make. Lionel Messi nyuma yo gukurwa mu kibuga agasubirizwa na Achraf Hakimi ku munota wa 76 akaba asotse mu kibuga ataramukije Mario Pochettino umenyereza wa Paris Saint-Germain. Ivyatangaje abantu benshi binababaza benshi rero biko ravuga ko vyinshi benshi bavuga ko icuka atari ciza rero hagati ya Mario Pochettino na Lionel Messi. Ariko urukino rero Paris Saint-Germain yavutse ibitsindo 2-1. Mario Pochettino wewe imbere y'abamenshi makuru avuga ati naho kuramplasa umukinyi bitaryoshe umuntu atayuza kubigira ku nyungu z'umugwi no mu kurondera intsinzi. Na Cristiano Ronaldo abandanya yemeza abantu mu gihe rero amaze gukinira inkino zose amaze gukina Manchester United amaze gutsinda muri buri gitsindo kimwe. Ni Cristiano Ronaldo abandanya yerekana ko ari gihangange. Nayo rero kandi Juventus nayo ubu ahigeze ni habi ifise amanota 2 gusa hariya muri Serie A inyuma yo kuvana na Cristiano Ronaldo. Ni Juventus leta yakorera yorohera ubona ko rero inyuma yo kugana na AC Milan ubu igitsindo kimwe ku kindi bibarizwa mu mwanya wa kabiri uvuye inyuma. Muri La Liga naho nivyoroshe naho nyene kuko ku munsi w'Imana umugwi wa Real Madrid watsinze Valence ibitsindo 2-1. Casemiro nako uwitwa Vinicius aha ipasi
ivamwo igitsindo Benzema nawe aho ipasi ivamwo igitsindo Vinicius. Ibitsindo vyinjiye ku minota 80 na 86 mu gihe hari hasigaye iminota 10 gusa ngo urukino ruhere, umugwi wa Real Madrid warusa n'uwamaze gutsindwa kuko cari igitsindo kimwe ku busa, ariko birangira Real Madrid ironse itsinzi. Ni Real Madrid rero ubu icifata ikibanza ca mbere iri kwisonga rero hariya muri La Liga n'amanota 13, Atletico Madrid nayo ifise inota 10 amanota 11. Wumva ko ari ibintu bitoroshe na buke mu gihe kandi rero muri FC Barcelona naho bagira bati ibintu ntibigiye korohera umumenyereza Ronald Koeman, kuko mu gihe inkino zitatu atotsinda inkino zitatu yimirije ngo yocatekezwa agakura meza, ibintu bitoroshe na buke bitariko birorohera no mumenyereza Ronald Koeman. Nuko tubandanye n'amakuru avugwa hakurya y'amazi muri Manchester United rero umukinyi Paul Pogba ngo agira habwa miliyoni 26 z'amayero ku mwaka, amafaranga atarahabwa umukinyi n'umwe ari we wese hariya muri Premier League. Rero niyo uno mugwi wa Red Devils wa Manchester United ushaka guha Paul Pogba kugira ngo uno mugwi no Paul Pogba ngo yemere awukinire awusinyire andi masezerano mashasha, mu gihe amasezerano afise azohera mu kwezi kwa gatandatu igenekerezo rya nako mu kwezi kwa gatandatu muri 2022. Nayo mu yandi makuru avugwa ni amakuru avugwa hariya nyene ku mugabane wa Burayi, aho ku mugabane wa Burayi yandi makuru ariko aravugwa aruko hano uno mukinyi Lionel Messi ariko aratukwa n'abatari bake kuko ngo umugwi wa Paris Saint-Germain yawugandishije ntaragutsindira igitsindo na kimwe gushika ubu mu nkino zitatu maze kukinira. Nuko rero vyifashe Lionel Messi, abatari bake babandanye bamuvuga ko vyinshi cyane. Umwe Lionel Messi rero hano ubona ko bitoroshe na buke amakritika ari menshi. Nayo hariya muri La Liga bagira bati Mauricio Pochettino wewe ntazi ivyo akora, asohora Lionel Messi ku minota 86. Nuko rero vyifashe. Nayo kandi rero mu yandi makuru tuje mu Premier League aho rero ibintu bitoroshe. Umugwi wa Brighton watsinze Leicester ibitsindo 2-1, mu gihe Manchester United yatsinze ibitsindo 2-1 mu gwa West Ham United. Rero Cristiano Ronaldo yasize mu igitsindo ca mbere, Jesse Lingard ashamwe ca kabiri. Nayo muri Derby Londres no mu gwa Tottenham waraye na nuno mugwi wa Chelsea, aho rero Chelsea ifashijwe na Antonio Rudiger nako na Thiago Silva, N'Golo Kante na Antonio Rudiger nyene bashoboye gukora ibikora inka mu gutsinda ibitsindo 3 uno mugwi wa Tottenham Hotspur. Abatari bake babandanye bagira ati uno mukinyi Romelu Lukaku yubahwe, kuko ubona ko ariko arafasha ibitari bike uno mugwi wa Chelsea ibandanye itsinda. Nayo ngo FC Barcelona birashaka abakinyi batatu aribo Dani Olmo, Paul Pogba ndetse na Erling Haaland, ngo nibo bakinyi karondera ngo izohavigura mu iki rya 2022. Nuko rero mu gihe rero no mugwi wa Bayern Munich nawo wirahiye umugwi wa Bochum ibitsindo 7 ku busa. Nayo Ajax d'Amsterdam itsinda ibitsindo 9 ku busa umugwi wa Cambuur hariya mu gihugu cy'u Buholandi. Wumva ko ari ibintu bitoroshe na buke zino nkino rero zigenda ziravugisha menshi. Amakoze cyane mwebwe mwese mwakurikiranye K9 TV, tubashimire cyane. Iganiro cyacu cy'uno munsi nano igarukiye, mubandanye mudukurikirana, subscribe, like na comment byanyu birakenewe. Ni K9 TV mwakoze.